Hello, how are you? Good to be with you. Reka tubandanye n'icigwa cacu cuno munsi. Nkuko twayibonye ubushize, twarize family relationships. Iki ni cigwa ni parti ya kabiri, ni igice kigira kabiri c'icigwa twabonye ubushize. Rero wewe rikaba ari rya mbere uje kubiraba, ni vyiza ko uce usubira inyuma urabe icigwa canditseko ngo family relationships part 1. Igice ca mbere umanze ukirabe, urabe ivyo twabonye kugira ngo ucuza ubandanirize ko n'iki gice ca kabiri niho bice bikorohera gutahura. Hanyuma abataragira subscribe nobasaba ko mwoyigira kugira ngo tubandanye twigira hamwe icongereza. Hanyuma umaze kugira subscribe ubimenya gute ko wayigize? Hari ahantu hafise ibara ritukura handitse s'abonner canke subscribe, urahafyonda. Iyo umaze kuhafyonda haca hahindura ibara ugasanga hagomba gusa n'ivu, bisigura ko wewe waragize subscribe usanga haramaze guhindura ibara. Rero ni vyiza ko uca hari imbere yaho, imbere harya handitse s'abonner, hari ahantu hari akantu k'agakengeri ugaca ugafyondako. Umaze kugafyondako uca ubona hejuru yako ahantu handitse tous, mu gifaransa handitse tous, t na o na u na c mu kirundi, canke mu congereza handitse all, naho ugaca uhafyonda kandi. Aho bigufasha gute? Bigufasha mu gihe c'uko nshizeko video nshasha, ubu wa mbere mu kuyibona baca babikwereka muri telefone wawe ko video nshasha yagiyeko. Nturirwa urarindira ngo bamanze bacishe muri groupe ya WhatsApp ngo ubone link ngo ibiki n'ibiki, oya, uca ugira kubona icigwa maze bigatuma ugikurikirana mu buryo bworoshe cane. Rero nosaba abataragira subscribe ko mwoyigira kugira ngo tubandanye twiga icongereza. Nkuko nabivuze, dufise programa nziza y'icongereza izodufasha kumenya icongereza no kumenya kuvuga, kuko ubu turaciga amajambo mu misi naho tuzobandanya kandi twameliyora canke kugira ngo twimprovinga donc fluency, ndetse kuvuga tumenye kuvuga neza icongereza. Reka rero tubandanye. Ubushize twarabonye abo twita cousins, cousin, aunt, uncle n'abandi benshi. Twarabonye ubucuti tuba dufitaniye n'ibindi vyinshi. Reka rero tubandanye abo twita in-laws. In-laws ni bande? In-laws iri jambo rifise insiguro zibiri. In-laws ubwa mbere risigura a relative by marriage. Hama manda bibutse gato, iri jambo relative hari abasoma ngo relative, sico. Relative sico, dusoma relative, a relative by marriage. Aha bisigura ni urya muryango mushasha uronka inyuma ya mariage. Nk'akarorero, uri umuhungu iyo urongoye hari umuryango w'umugore wawe, umuryango w'iwabo w'umugore wawe, uwo n'umuryango mushasha urose. Nawe kandi wewe umukobwa warongowe, uwo muryango ujemwo, uwo nawe n'umuryango mushasha. Nibo rero twita in-laws, ni a relative by marriage, canke mu gifaransa bavyita ngo les membres de la belle famille. Canke iri jambo in-laws rishobora gusigura mu kirundi rirashobora gusigura ba mwana canke ba cambu na cambu. Iwacu niho bakunda kuvuga ngo cambu na cambu, bakaririmba n'uturirimbo mu manza ugasanga biraryoshe cane. Biraryoshe cane kabisa. In-laws rero nico bisigura, ni urya muryango uronka inyuma ya mariage. Akarorero ngaha turafise uwo twita father in-law. Father in-law mu gifaransa ni beau-père. Beau-père mu kirundi ni sobukwe. Wewe umukobwa uri umugore waje kurongorwa, umva sobukwe uramuzi wari we, nawe uri umuhungu sobukwe uramuzi ko ari se w'umugore wawe. Hama mother in-law. Mother in-law naho nyene ni mother, ni nyokobukwe. Nyokobukwe, wewe uri umuhungu nyokobukwe uramuzi, nawe kandi uri umugore uri umukobwa nyokobukwe uramuzi. Iyo wagiye kurongorwa urya muryango ushikiyemwo, nyokobukwe urazi wari we, ni nyina w'umugabo wawe. Nawe muhungu nyokobukwe ni nyina w'umugore wawe. Sawa, reka tubandanye. Brother in-law nico kimwe. Brother in-law ni muramwawe mu kirundi. Muramwawe niwe wita brother in-law. Hanyuma turafise na sister in-law. Ibintu rero mu kirundi bihora bintwenza cane. Brother in-law ni muramwawe w'igitsina gabo. Hama sister in-law ni muramwawe w'igitsina gore. Ndibaza mu kirundi nta tandukaniro rihari. Rero mpora numva
ari umugenzi twigeze kuba turi kumwe ama aramutse uwundi mukobwa ndamubaza ati wo musanike ngo ubona ngo ni bofure aha bofure umukobwa ngo ni bofure ngo bofure bo babita ngo ni bofure bofure rero umukobwa sinzi ko ya bofure beau frère ni brother in law hama sister in law ni belle sœur rero ntabakiri bofure oya aba yabaye belle sœur sinzi ariko mu kirundi ngira iryo jambo ngira barizanye mu nsiguro y'ikirundi kumbure buryo buko abona umukobwa akamwita ngo ni bofure ego reka tubandanye hama uncle in law ni oncle w'umugore wawe cyangwa w'umugabo wawe niwe uca wita uncle in law atugeze kuri aunt in law nawe nyene ni tante w'umugore wawe cyangwa w'umugabo wawe canke senge w'umugabo wawe cyangwa umugore wawe hama son in law murazi ijambo son gisigura umuhungu turishize ko in law rero bice bisigura ko n'umuhungu wararose canke umuryango wararose bitiye muri mariage alors son in law bisigura umukwe mu kirundi umukwe shize kakatuzo umukwe canke umukwe naco kiravugika hanyuma daughter in law ni umva ni daughter n'umukobwa wawe nyene n'umukobwa wawe kubera ko wamurose biciye muri mariage n'umukobwa wawe urose biciye muri mariage nukuvuga ni umugore w'umuhungu wawe muri make nuko n'umukazana mu kirundi ciza umukazana daughter in law hariho n'abandi benshi ngaho tutashizeko kubera ko ntitwamara nukuvuga uzoba hari undi ashaka kumenya ushaka kuzokwandika ngaho hepfo muri commentaire ukavuga ati yamara rero nashaka kumenya uyu mu Congereza tumwita gute ndoce ndakwicura direct ndakubwira ati uyu mu Congereza bamwita uku nuku nuku hariho n'abambajije ati mbega mugenzawe bamwita gute mu Congereza ikibazo hari abakimbajije mugenzawe isigura iki nk'akarorero abahungu babiri bavukana iyo barongoye abagore bava hatandukanye hama abo bagore baba basaniki abahungu babiri bavukana bararongoye bose barafise abagore none abo bagore babiri baba basaniki twebwe iwacu iyo sinzi ko ikirundi ndazi ikirundi naho bitandukanye si cyane iwacu babita ngo mugenzi we umwe ngo ni mugenzi w'ubundi aho rero niwe twita mu Congereza tubita co-sister in law reka dutangure turabe akajambo ko ico gasigura igihe kenshi tugakoresha iryo ryo narisiguye ni co-sister in law sawa reka turabe rero ngaha co-wife gisigura iki murabona turafise ijambo wife na it's another wife of a woman's husband muri make wowe uri umugore wubakanye n'umugabo wawe hanyuma umugabo wawe arongoye umugore agira kabiri wundi mugore arongoye niwe yitwa co-wife canke sinico gusa abagabo nyine barongora abagore babiri ushaka ko tujya mugabo afise umugore agira kabiri uwo nawe ni co-wife nukuvuga umugore agira kabiri uwundi mugore aje kwiyongera ku wundi mugore umugabo yari afise umugore agira kabiri uwo bamwita co-wife hanyuma co-mother ni a wife of your father who is not your mother nukuvuga n'umugore wa so wawe mugo umugore si nyoko wawe mu kirundi bamwita mukaso ngo mukaso ntaba nyoko ngo yo gusera inturagare tugira abana niko twaba tuvyumva ngo mukaso ntaba nyoko ariko mukaso arashobora kuba nyoko bivana n'umutima w'umuntu hariho mukase w'umuntu aba mwiza cyane n'undi aba mubi kabisa hamusanga ari hatari ego wore niyo twita co-mother hama co-parents in law aha rero niho ngaruka kuri iri nahereye ko hejuru mubona mu gutangura navuze ngo in laws nico kimwe na co-parents in law bisigura ngo my son's wife's parents nukuvuga ni abavye ni ba mwana mu yandi majambo ni ba mwana ba cambu na cambu ba cambu bajya bitana ngo ba mwana nk'akarorero ukafise umuhungu rero umuhungu wawe akaba yararongoye rero abavyeyi b'umugore w'umuhungu wawe niwo twita co-parents in law ushobora kubita in laws yiko urabahamagara
cyangwa ukavuga co-parents in law. Reka tubandanye hari tugiye ku kajambo nako half. Aha narababwiye ko tudasoma half. Hari abantu benshi basoma iyo L ntisomwa mu Congereza, iyo iri silent. Yeah. Half brother canke half sister. If your father is his or her father, bisigura iki ngaha? Half brother urya muvukanyi, urya muhungu muba musangiye umuvyeyi mwe, mukaba musangiye nde? So gusa, ugasanga ntimusangiye nyoko. Uwo ni half brother. Hama half sister nuwo nyene kandi nawe nico kimwe, muba musangiye urya mukobwa musangiye so gusa, ntimusangiye nyoko, musangiye so. Yeah. Hanyuma step brother canke step sister. Step murabona ko nashingira hama sister, nukuvuga ni step brother canke step sister. Aharuguru ni half brother canke half sister. Rero step brother canke step sister bisigura iki? Navyanditse ko if he or she has a different father and a mother. Aha ngira biratahuritse cyane. Step brother nurya muba musangiye donc so abatari umwe, ntiba musangiye so, oya, kandi ntiba musangiye nde? Nyoko. Mwene majambo ni nko novuga kumenga ntacyo musana, nurya mwana nyoko wawe, bon si nyoko, urya mwana nk'umugore akaza kurongorwa kundi mugabo, umugabo afise abandi bana, hanyuma uwo mugore akazazanye uwundi mwana, uwo mwana uzomwita step brother. Ni step brother canke step sister yari umukobwa. Rero ni ukuvuga ntimusangiye so, kuko wewe ufise so, nawe aje avuye ahandi afise se wiwe, ama ntimusangiye nyoko kandi afise nyina wiwe baje bazananye, nawe nyoko kumbure arahari, so yaharitse canke kumbure habaye ibibazo yarapfuye, niwe twita step brother. Ni ukuvuga step brother kana kimwe musana, ico musana gusa nuko nyina wiwe canke step sister nuko nyina wiwe abaje kurongorwa kwa so. Nta kindi nta bundi bucuti namwe mufitaniye, ni umwana aje azanywe na nyina, abanyina akabaje kurongorwa kwa so. Umva uwo mwana aje uko nyene, ntaco musana mu yandi majambo. Ariko nyine mamugisana kubera ko abaje kwa so nyene. Nuko reka tubandanye aba dufiseho twita step father. Na step father ni nkuko nyene. Na step father ntaco musana, ni umugabo wa nyoko mu Kirundi. Your father's husband who is not your father. Kuvuga your mother's husband. Yeah. Ni your mother's husband who is not your father. Ni urya mugabo wa mama wawe, kari umugabo atari so. Nk'akarorero ugasanga mama wawe arahukanye aceja kurongorwa kundi mugabo, nawe mugaca mugenda mujanye cyane naho mutojana. Urya mugabo yabiriye mama wawe niwe twita step father. Nukuvuga ntaco musana nyine, kuko gusa ico musana nuko yabiriye mama wawe, nawe uri umwana ashobora kukurera cyane ntakuretse, ariko gusa nurya undi mugabo yabira mama wawe akabana na mama wawe, wewe atari so wawe. Hanyuma step mother kiratahuritse cyane, nico kimwe na co-mother ngaheyo. Co-mother na step mother nico kimwe, ni mukaso. It's your father's wife who is not your mother. Nurya mugore wa so atari mama wawe. Ngira birumvikana cyane, biratahuritse. Ama ikigo twigarukirije ngaha, uzafise ikibazo akibaze muri commentaire. Hama video tuzishirako kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Iyo misi yose ku mugoroba mu 12 ushobora kuja kuri YouTube, amvuze ku masaha y'Ubujumbura, ushobora kuja kuri YouTube ukaraba video shasha ibiriko twashizeko kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Namba ari cyo mutatahuye mutura kubaza, turahari kugira ngo twicure ibibazo byanyu byose. Thank you very much. See you in the next lesson.